nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahazwa mukama. Muri rya minsi Yezu yabariye Nikodemo ati, ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhutira aho ushaka kandi ukumva ijwi ryawo, ariko ntumenya iyo uturutse n'iyo urora. Nuwavyawe wese na mutima nuko ameze. Nikodemo aramubwira ati, ivyo bishoboka bite? Yezu aramubwira ati, uri umwigisha muri Isirayeli ukayobegwa ivyo. Nukuri ndabikubwiye, tuvuga ivyo tuzi kandi tukemeza ivyo twiboneye, namwe ntimwemere ingingo zacu. Ko nababwiye ivyo kw'isi ntimuvyemere, muzokwemera mute mbabwiye ivyo mw'ijuru? Nta numwe yuriye mw'ijuru atari uwamanutse ava mw'ijuru, umwana w'umuntu aribamwo. Nkuko Musa yamanitse inzoka mu gahinga, niko n'umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa, ngo umwemeye wese aronke ubuzima budahera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Gisoma ca mbere turabandanya twumvirizana cyane muri ibi bihe vya Pasika, amajambo y'Imana azananye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, kuko muri ico gitabo niho tubona rero ingene ububasha bwa Yezu Kristo yazutse mu bapfuye bugaragarira mu bubasha bwa mutima mweranda abigishwa n'abatumwa ba mbere baronse, bubandanya bwigaragaza, bubandanya bukora muri bo. Turumvise ingene ubwo bubasha bw'izuka rya Yezu Kristo aribwo abigishwa bakiriye, bugaheza bukabakoreramwo mu kwakira mutima mweranda, kuko ivyo biringo bibiri turabibona. Barabonye Yezu azuka bagatangara gusa, ariko barakiriye izuka rya Yezu Kristo muri mutima mweranda rirabahindura. Mu bisanzwe burya twese turumva ingene batuyagira ivya Yezu Kristo. Rimwe ugasanga abantu barumva ko Yezu ari umuntu ameze neza, umuntu ahambaye, bakanamushira mu rutonde rw'abantu bo mw'isi bahambaye, mugasanga abantu bagarukiye ngaho. Yezu agahera mu gahanga gusa no mu gutangara, ntabe umugenga ukoresha koko ubuzima bwacu, udutuma koko tuzi imbere y'Imana, tukanywana n'Imana. Ico ni gikorwa mutima mweranda we Musa akora mu mitima yacu. Ico gituma muzobona murasha no kubwira ijambo ry'Imana abantu bagatangara bagataha bose umenga babishimye, babikengurutse, avuga neza, byari bipanze neza, vy'ukuri vraiment yaravyize, yarabinontosoye, ariko ntibarengaho. Bagatangara ariko ntibirenge ngaho. Kugira birenge ngaho bisaba ububasha bwa mutima mweranda. Turumva nibi rero biriko biraba mu muryango w'abakristo wa mbere, umubano wa mbere w'abakristo, ingene bitunganya babisunitswemwo n'uwo mutima w'Imana. Ni Yezu Kristo yatse mu bapfuye, ariko rero aratunganya, ararema agatunganya umuryango mushasha ukubaho gushasha gushingiye mu gupfa no kuzuka kwiwe, bimurikiwe na mutima mweranda. Ibi ntimwibaze ngo abatumwa nuko womenga bagomba kubaka ikindi kintu gitangaje. Oya, baribuka, mutima mweranda arabibutsa amajambo akomeye Yezu yababwiye, agaheza ayo majambo agacatuma bumva ingene bitunganya. Nk'ibi twumvise ngo ingene bashira hamwe ivyo batunze kugira ngo babigabanganye, abakene muri bo bashobore kuronka ikibatunga, ntihagira busanga umenga baratunze umurengera, abaye nabo barakenye umurengera, kugira ngo ijambo rya Yezu ribafashe gukuraho ca kinogo aho hanze mw'isi yo ngaho hanze, wamusanga kiri hagati y'umutunzi n'umworo yitwa Lazaro. Umutunzi ntagira izina,
igihe dutunze ku bwacu twenyene nta zina dufise, mugabo igihe dutunze twumva ko dutunganya ivy'Imana yaduhaye bikadutuma dutunganiriza abandi badatunganiwe, turafise izina imbere y'Imana, turafise izina imbere y'Imana. Ntimubitangarire, ni ivyo gukora. Hariho ibintu mbere kenshi dukunze guca ko tukarengana uko, mugabo bishobora kudutera ikibazo mu bukristo bwacu. Ukabona urambaye neza, nk'uwo harura ibintu wisharije ko, impuzu, ibirato, amahereni ku gutwi no ku zuru, sinzi abatangiye gushira n'ahandi hose, ibiki vyose, ibisaha bizimvye, ibiki, mugabo ugasanga uracafise mugenzi wawe agendera hafi yawe, mwamana uzi neza yambaye ibinyoteri, kumbura ukarya ugasesa, kandi hari wundi nga uzi neza. Hari hano utari kuri izina imbere y'Imana. N'imibano y'abakristu nuko, umubano w'abakristu, iparuwase, isikirisare, umugwi w'abakristu, ubutumwa, imihari, icyo ni kibazo gikomeye. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nituba turashobora kuyishingira intahe igihe itatuvyaramwo ukwakirana, ugusangira umutima, ngo biva mu gusangira umutima uhujwe n'iryo jambo rya Yesu Kristu. Hari jambo rya Yesu Kristu ahabibutse, dusoma mu nkuru nziza twandikiwe na Yohane mu gabane ca 13 ku murongo wa 35, ahagira ati, ngo urukundo muzogiriranira nigo ruzorangira abandi ko murabigishwa banje, nigo ruzorangira abandi ko murabigishwa banje. Bagaca bitunganya batarabiye mu vyo hanze. Ekleziya nico gituma mwumva irafise inyigisho yamitanga, irafise umuco w'inyigisho itanga kubijanye no kubaho kw'abantu, umubano w'abantu, umubano w'abantu. Iyo nyigisho rero ivoma ngaho, ni jambo rya Yesu Kristu rica ritumurikira tukamenya ingene dutunganya ibindi. Suvuga yuko umenga niryo ricariza kutubwira riti mu madetaye technique ngo gira gutya na gutya, mugabo riraduha umuco n'umutima wo kumva tuti ibintu ko biringanije, ntibitokesha Yesu Kristu yazutse mu bapfuye hagati yacu, tukaguma turondera indinganizo nziza gusumba. Ejo bundi hari jambo ry'inyigisho Musenyeri yatanze aha muri katedrale ku munsi wo kwibuka aho nyakwigendera umukuru w'igihugu Ntaryamira Cipriano yitaba Imana, ahitanywe n'isanganya. Ijambo ryaho yakebuye muri bimwe bimwe nko mu ndinganizo y'ivy'ubuzima, kibano n'ivyo muri politike. Hari abantu rero bakunze guca bagira ama commentaire, sinzi acwa ko ari umuporoti yaciye agira commentaire agira ati, ngo none ngo ngaho ngo ijambo ry'Imana ririye. Nk'uyu urumva ko umwishura uti n'ubundi ijambo ry'Imana riri muri ayo nyuma jambo nyene yavuze, kuko ijambo ry'Imana uryumvise neza rica rikubwira ingene woringaniza neza politike, woringaniza neza guhijamba abandi, ntubapfunge nawe utabashira mu mpimba ukabapfunga, ntibigere bavuga icyo bafise ku mutima, ngo bubakire hamwe n'abandi ubuzima basangiye. Mucomva yuko ari nka wa muporo yamagira ati, akantu kose tubona aho kanditse akadome ku kandi, nkuko noca ndamazani, wewe kuri kuravuga ubaho wanditsweho muri Bibiliya, uri kuravuga ivyo wanditsweho muri Bibiliya wewe, mugabo rimwe muri Bibiliya muri rusangi mu b'Imana yashatse, mugabo wewe umuntu nkawe uranditswe, nimba ushaka karongo ku kandi wewe wanditswe he? Bigomba kuvuga ijambo ry'Imana ntiricariza kutwandikira utuntu twose, ariko riraduha umuco w'ibintu vyose, riraduha umutima w'ibintu vyose. Kandi ibintu vyose tubamwo hanze, nimba tugomba koko kuba abakiriye muri bo urupfu n'izuka vya Yesu Kristu kakira mutima mweranda, turategerezwa guca rero turinganiza vyose, dutunganya ubuzima bwose aho hanze, tuvoma muri iryo jambo,
tuva mu muco muri iryo jambo, tuva mu mutima no gushaka be n'ubukomezi muri iryo jambo. Mugabo si ryo ricariza kutubwira ritigira gutya na gutya na gutya. Ivyo bintu muravyumva, kuko muzotangura kurimurikisha muri politike, mu vy'ikibano, mu vy'ubutunzi. Hariho abantu rero basigaye bafise ubureflex, inyifato zo guca bagira bati muriko muvuga ibindi bitari jambo ry'Imana. Hoya, jambo ry'Imana si ryugaraniwe mu gitabo. Ijambo ry'Imana ni riri mu gitabo kiza kikamanuka mu buzima bw'abantu, kigatuma abantu baringaniza neza ubuzima bwabo. Turi kumwe? Nande wo kuza gusa nkavuga amajambo y'Imana mugabo ntayatumbereza kungene mbaho ndinganiza ubuzima bwanje, mandiko ndibeshe. Ni jambo ry'Imana ritavuye muri Yesu Kristo ngo yigize umuntu yari Imana akabana natwe mu bantu. Jambo ryavuye mu ijuru riramanuka mu buzima bw'abantu kugira ngo riburinganize, ribuhindure, ribugire bushasha, bucike ubuzima buri mu Imana n'abantu, abantu bari kumwe n'Imana. Nico gituma n'ibindi byose by'indinganizo by'ubuzima bwaho hanze nta kubigabira amashetani. Hari ibintu menga twagabiye shetani, hageze nk'ibintu byo kuvyara ku rugero tuca tubigabira shetani, ikaba ari yitwa inspira. Ntidushaka ko eklezia bimurikira, ntibishoboka, biragoye. Gushaka umuce ngo nta urya, hageze ibintu byo kuringaniza iby'ubutunzi, oya pati gumiza ayo mateori hariya mwisakirisiya, akora ibindi akora amadiri. Bon, none uza gushika niki ni wazi imbere y'Imana mu ngoro y'Imana. Murumva ringene abigishwa iryo jambo ryuko ngo urukundo bazokundana hanze mu ndinganizo y'ubuzima bw'ubuzima, mu ndinganizo y'ubuzima bwa misi yose, nigwo ruzogaragaza ingene arabigishwa biwe koko, ingene banka kugwa muri wa mutego w'isi wo kwigungirako, wico twita propriété trop privée. Propriété trop privée, ni gwanje n'utwi wanje n'abanje, kandi byose ngwana sakuranwa kugira ngo ndundire abanje n'ivyanje, abandi mafu après moi le déluge. Bon, hamuzoza uvuge ngo dawe wa twese se rukundo, bica bicika ibintu biri mu ikinyoma, ubwiyorobetsi. Ntiturabishikako neza, tutegerezwa mugabo kurondeza ingene iryo jambo ry'Imana riguma rigaragaza Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Aha rero niho mwumva Caritas, umubano rukristo wa mbere, bikura isiguro. Aba batumwa n'abigishwa ba mbere barabigerageje mu ntango, kandi bari bakiri bake, kumbure byarashoboka mu ndinganizo. Ariko tuzokuma mbere mu minsi imbere ingene uko batera bagwira ari ibibazo bica bitangura kuza, ugasanga kubera ugwinshi go bariko barinjira muri eklezia hariho bamwe umenga ntibitwararizwe. Umutima w'ingene batunganya ibintu wari umaze kuboneka kumvikana, hasigaye mbere kurondera n'ingene ubwo butumwa bwakigwa n'ab'Imana ibuha kwingabirano bagatunganya ibijanye no gutabarana no gutezanya imbere. Tugire Kristo. Caritas zacu ubu zigeze he? Rega tuvuze Caritas ntidutangure guca tubona gusa bajya abantu bari mu mugwi wo kugabangabanya ibintu kubago. Ubwa mbere n'ugo rukundo gukwitahanaho no kwitwararikana bigeze he? Hari ibintu amajambo y'Imana yategerezwa kudutera ikibazo. Hari igihe umenga turatwawe no kugomba kubaka umuryango w'abakristo mu biwutokesha inyuma, ariko tutubatse abakristo bonyene. Tugashaka mbere no kubaka amasengero meza n'amadekoro meza,
ariko tutubakanye neza hagati yacu, tutatunganirizanije neza hagati yacu. Erega umunsi umwe Yezu yo tutwenga usanga dufise ibisengero binini bisharije bikomeye, mugabo bibitse abantu b'abagorwa n'abakene benshi ata muntu abitaho. Nkibaza ko binahaza Yezu. Yohani Chrysostome Mweranda niwagira ati ibintu byose vyomaze imbeho, vyomaze ubukene, mwagiye kubisharijisha altari yanje, muri bagira yuko kandi ndi mu bakene, ndi mu bantu. Ijambo ry'Imana rikomeye rirashika ngaho. Ugashobora kubona nk'imibano y'abakristo tukubaka ibintu by'inyuma, ariko tutariko turakuza akanovera k'ubuzima mu bagize umubano. Icyo kintu turategerezwa kucitwararika gose. Ntitugume twubaka ibintu by'ibisiritiri inyuma, ariko tutariko turagwiza akanyamuneza n'akanovera k'ubuzima kukubaho muri ino si, muri ubu buzima. Twavuga ati ngo turakenye, twokena, ariko ubukene busangiwe nta nzigo buvyara. Mugabo ubutunzi busakuranywe n'ubukene burimwe abasakuranwa bikavyara ugwanko, ukwikekana, ukumarana. Ngo turakenye mugabo nubwo bukene busangigwe, busabikanywe, bumenywe na bose. Turi kumwe. Iki gisomwa ca mbere uwo kizirikana neza gishika kure. Ni imibano yose y'abakristo dutegerezwa kuvyiyumvira. Muri korale barantunga saba mvuze byageze gushika, ndabona nari nkiri mu paroisse, umunyeshure yaje arandirira ati pati je ndagowa y'ikivumvu, sindonka ingene ndiha minervale. Mugabo kamusanga ku misi mikuru ikomeye baragenda kurya ikirori i Bugarama, bakamara umunsi wose barya inkoko, inyama n'inzoga. Ukibaza uti none muyatoreza iki? Ayo baririmba, ayo bagira amakaraoke, ayo bagira ibiki, amafaranga menshi. Nakajyo keza nk'ubu birashobora gutera ikibazo, ugasanga uri kurasesagura ubuzima mu misi mikuru kandi y'urutavanako. Ko tugira umunsi mukuru si ibi, ni byiza cyane, biragize ubuzima bw'abantu. Mugari igihe ubona yuko birarengeye uburyo bwo kubaho kwawe. Inkuru nziza ni itubibamwo ubwenge bw'ubuzima, si idusinziriza mu bwenge bw'ubuzima. Ukabona ingene abantu dushobora gusamara tugasesagura ubuzima, twari gushobora kubishyira mu buzima by'ukuri, bigatuma dutunganirwa, iwacu haryoha kubaho, hakitwa umurambi w'umukama, hakitwa iw'umukama. Iw'umukama ni w'abantu bakundana bitahanaho, atumva yuko umenga yoba mu bintu ndenza rugero, umuntu abuze bimwe by'ibanze byo kubaho, ico twita lo minimum vital. Habacavuga ati pati ni wivugire n'ivyiwawe. Ni jambo ry'Imana ribivuga, si jewe. Birakeneye kudutera ikibazo mu migwi y'ubutuma, mu migwi y'akazi, mu mihari, mu mibano y'abihebeye Imana, mu mibano y'abasaserdoti, hose muri ekleziya. Uyu mutima ukagaruka, uyu twumva Yezu Kristo atubwira muri iyi nkuru nziza twandikiwe na Yohani gabane ca 13 ku murongo 35. Urukundo mufitaniye nigo ruzogaragaza Yezu Kristo yazutse mu bapfuye hagati yanyu. Dusomukama kugira ngo atwubahure, mutima mweranda atwubahure, duhindure, tudusambagure ivya kera bitarimwo umuco, tuzana umuco mushasha. Raba ico mukoze y'amakotization, raba yuko Caritas zacu zoduga mu buryo bwo gutabara. Ntidusanga uburyo buherera mu misi mikuru gusa no mu bintu by'amastructure yo kwiyubaka mu by'inyuma,
ariko ubuzima bukure buryohe hagati yacu. Karitasi zacu nizive mu gutanga tuderenganya dufashisha umuntu tw'umunsi umwe iminsi ibiri, ziduge ku rugero rwo guteza imbere uwundi. Ico kintu n'umuco nugira ni intambwe shasha uburyo bwo gutabarana muri Caritas bwumvise, mugabo ubwo birashika mu mitima yacu. Murumvise ingene kugira ngo ubwo bukene bw'abana bariya bari bakenye bushobore nugira ni kugabanywa, abandi bumve ko nabo nyene Imana yabibutse yabagendeye muri bene wabo, ngo ni ibintu bakora mu muryango, mu mubano. Sabatumwa babitanga ntavyo bafise. Hari abantu bose uzabumva aja ava mu Kamenge, aja ava hariya mu Kidumbugwe, kuko yumvise mvugira neza bakene mu siguro agacaza ati patse zo kwafise ibintu araza kuma. Tubagene subira mu mubano rukristo. Kandi undaze ko ariko baranyumva ejo bazotonda ngaha. Je sindi umubano, sindi Caritas. Nigihe mbere mfise ico ntanga, hari nigihe ntakiguha cisha kuserukira umubano nti muramwibuka kumwe n'abandi. Umubano hari ubukene n'ubunyakamwe n'imibabaro myinshi tudashobora kuzokwimara umwe wese abona umenga n'umuntu umwe azobimukorera. Ariko umubano nutahaguruka ngo ukanguke, ubone ko ngaho hari ahantu uzibiranije ukwigaragaza kwa Yesu Kristo yoze mu bapfuye, ntibizokunda. Ariko kandi abantu muja mu mibano mugiye kuyirira ivyayo, ukadusanga umworo araje kukwitura ukavuga uti banza usorore. Nk'aba bantu bose basavye ko bacura urubanza ngo uzana imibindi y'inzoga, ukasanga uri kubisaba umuntu ubona yuko adafisa hava, kuko barabaza barira babitubwira. Uragowe kuko uri kurabuza izuka rya Yesu Kristo kwigaragaza mubiwe mu mubano, kugira ngo hakayangana urukundo rwa. Sinzi ko murumva igihe mushitse mu bantu babiringaniza neza bakundana bakitana, mumaze kumwene musanga haryoshe. Mugara arashobora kwinjira umuntu winda ndende mugakotiza mushira hamwe, mukaza mwumva regeranije yigiriye muri Serbi. Muntu uri muri Serbi ndazi ko mwumviza ijambo ry'Imana ukawagiye wari ya mahera y'abandi, urarondera yandi hiyo ugarukane urungiki musubize basi. Kaza mwumva yigiriye muri Canada, yinjiranye hehe mu bakristo. Abakristo nibiwiji turazi ngene tuzobarya. Kanguka namwe, reka gurunda amakotization yanyu murondera gutabarana ngo ntimubikurikirane ngo mubihindinganizo nziza, mucunga umwanya kuwundi, kuko n'ingabirano y'Imana nta kuyireka ngo itakaruko. Iki gisomwa gishika kurereka ngarukire ngavyo babihava birebire gose. Ivyo ndababwiye murumva ko bivuye muri iri jambo ry'Imana, mugabo ntaho vyanditse mu ijambo ry'Imana akadome ku kandi, mugabo murumva ko binyegeje hariya mu ijambo ry'Imana. Musabe umutima mweranda wa Yesu yaziye mu bapfuye azara abanyegururira umuco wa Yesu Kristo uzana na mu majambo y'Imana, uwumurikishe mu mpande z'ubuzima bwose bwacu. Turabe yuko natwe uyu munsi twobaho nk'abazukanywe na Yesu Kristo. Amen.